Je meze nka wifi y'urusengero rwa kera. Na code irimo. Je umuntu wese araba connected. Je ni inshuti ya bose. Ni nko kumenya ubukirisi bwacu utazi Yesu umukozi. Ndi nk'umubu ku magara na mugabe nkubita ikonzi. Mbega umwami w'abaririmbye kuzuru to mwami w'intozi. Abarundi mu mico yacu ibintu by'ubuvyara. Byafashe ingufu mu basambanye. C'est-à-dire abantu bakoresha ubuvyara yuko je uje n'umuvyara wanje je no murongora, c'est-à-dire abitwara mu byo kurongorana muri rundi boy hari mu Murundi yanyoye amazi y'ibendera akwera abandi bose bakwara ariko nizo mu muji ahubwo ngo ushire kumutwara ruguru agenda abantu bamwake nk'umuraperi biragoye ari gihe bamwakira nk'umuntu avuye mu muji bamwake nk'umuraperi mwarabona bavuye mu byungura baje tugere muri concert ariko nibaze kubera. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Mkombozi, Mkombozi Comedy Fan Boy. Ni BITV ubugira kandi uri mushasha ndagusaba ugende kuri YouTube channel yacu ugire subscribe, ugende Instagram hose ni BITV, the following ugende Facebook page ni BITV. Umutumire no musi turi kumwe muri ko muramubona ni Mkombozi Lucifer. Ariko gutama indirimbo yitwa Kirungo, indirimbo iri kuri YouTube, amasanamu meza, indirimbo iryoshye cyane, drill irimo ibintu vy'ikirundi rundi ukuntu nkuko ari Rundi boy, Mkombozi Lucifer, reka ndamuramutse n'abaramutse hama tubandanye. Bro, what's up? Yeah, what's up? I'm good, bro. Yeah. Hi, BITV, abafana wa BITV. Yeah, nanje nasohoye nashitse kandi ahicaye. Yego. Yeah. Mkombozi Lucifer, ikintu cyamere ngomba kugusaba, ngomba ubanze tugirire kuri Kirungo mbere yuko tubandanye. Yeah. Ndabwire. Yeah. Ndabwire ubanze tugirire akapera ama chanda kubatsa. Yeah, let's go. Okay, ni umenya rap yacu utazizi na Mkombozi. Ni nko kumenya ubukirisi bwacu utazi Yesu umukozi. Ndi nk'umubu ku magara na mugabe nkubita ikonzi. Mbega umwami w'abaririmbye kuzuru to mwami w'intozi. Umuvyeyi nararavye mugabura ibisigi ntarapfa. Uri umwaka nzutse mu mva ndi expert wo gufa. Mkombozi Lucifer n'urufu rutinya gufa. Iyi ni bone tukonka, iyi si bone tusafa. Umuririmbye atsimbataza imico yacu y'uburu. Ndi wewe ukorera ingidi jewe nkorera baru ndi umuririmbyi akunda ibyacu akabikundisha ba ndi ibiharage by'u Burundi niyo nkiri misu zi ndi ibiharage by'u Burundi niyo nkiri misuzi akana nakibagiye Mkombozi abandi bacha bagwara ngo ibiharage ngo bache misuzi ariko je nta kintu cy'u Burundi cyo nterekera. Imbere rero ko tuza ku ndirimbo Kirungo ndagomba duhere kuri tuwa Fatima Saraba. Yes. Fatima Saraba biteguye gute? Hari iyo mwari mwamaze gukora yagenze gute nayo cutubwira niyo mwimereje gukora? Yeah, okay. Ya ndashima na kweli Fatima Saraba yabaye tour ya mbere nakoze kwera abantu baje ku bwinshi. Ya kandi abantu barekana yuko babyishimiye. So ubu muri province 10 nari sikageze 2 Bubanza na Kayanza. Kayanza nari gukora itariki 2 na Bubanza nari gukora itariki 3 ariko bivanye na accident yabaye kuri Mutima le Comedien kandi nawe nyene ari mu bantu bitanze kuzabara ramfasha tuzunguruka no kuri afishara ariko so kandi muri none twituzohamba bagenzi bitavye Imana bari kumwe na Mutima so twabaye kuyishira itariki 9 n'itariki 10 sadika yanza tuzojya itariki 9 Bubanza kuri Diane tuzojya itariki 10. Mkombozi tukiri kuri Fatima Saraba indirimbo atari concert atari tour abantu benshi baravuze amajambo menshi baravuga bati Mkombozi ari karadekona ari karirimba ibintu ari kavuga nabi leta y'u Burundi Mkombozi ashobora kugirirwa nabi Mkombozi aducahunga ayo majambo bo barayumvise mbega muri kijya gihe Mkombozi yarameze gute? Ya majambo narayumvise ariko muri kijya gihe nari meze neza kubera ndazi leta yacu ntitahura nk'abanyagihugu niyo mpamvu turongora haje umuntu atahura nkawe niyo kurongora. So iki kandi urabona ko ariyo yama n'impusha zo gukora concert aho nagiye hose naho nshobora gushika nikorana nasabye impusha muri leta vuba gusa nyene
naravyumva je nta nubwo banagira kubera nzi yuko nisengesho kandi na leta y'amakoraniro y'isengesho yamikora ariko ncasanga abajene benshi hari n'abarundi benshi bafata yuko byo gusengera igihugu ari bya leta n'ibya batama tu bari mu masengero cyangwa ikintu bafata ko ari by'iwabo. So je ndirimbo nayiso ibyango ribisengesho ku murundi wari we wese akunda gusenga n'utakunda gusenga umuziki ramworohera ashobora gusubiza mu muziki incuro 10 ariko kumubwira senge incuro 10 ku munsi kamugora. So kandi je kwanzi yuko abajene abana nibo Imana yumviza cyane mu gusenga kurusha abantu bakuze. So navuze utabajene nabonye ngo basenge bisabike cyane aba umudiho wafasha gusenga. So nabwo banigeze ngira kweri na gato kwera ndazi yuko nimba umusumari ndagiye kuyiba nje ngiye gusenga none ngo gute kurinda. So ntabwo kandi riko nasengera n'igihugu ya kandi uko asenga Imana tuza kuyibwira ikibazo ufise none nateza kuvuga ikibazo gifite cy'icupa ngavuga kandi ikibazo cy'igitoro nkavuga n'ikibazo cy'umwe bw'abarundi niba na couple ya nyuma ivuga ubumwe ivugwa ibibazo turonka bivanye n'ibibazo duterana twenyene kumbe yo tugira ubumwe ari ibibazo bimwe kuba twarahunze. So ye nibazo ko atakibazo kandi gushika ubu ntayisawa. Mkombozi kuri Fatima Saraba nagomba ndagushikanire ubutumwa bumwe ubutumwa bumwe bwo muvyeyi wanje papa wanje arakunda Fatima Saraba aho arambwira yuko ufise imisitari irenze. Akoze cyane kenshi iyo umuntu akuzavuze uko ndashima cyane hope yuko kiganiro ntiyakibona araza kuryoherwa ko ndamushikaniye ubutumwa mutama wirambire kweri wirambire sana kubera ukundi byiza n'Imana gushira heza. Yarakunze cyane Fatima Saraba arakunda cyane ingene Mkombozi yandika nibwo butumwa nagomba ndaguhe. Tuje rero kuri Kirungo indirimbo Kirungo uri Kirungo cy'umuziki wacu muri ako kanya uri Kirungo ninde ari Kirungo c'umuziki mbega ni Mkombozi cyangwa yari kavuga nde ari Kirungo? Nanje si jewe n'abafana nibo bambwiye uti Mkombozi wewe uri Kirungo umuziki wacu wa rap kuvuge hari ikintu gishasha cyaciye gihinduka wagiye kwanza rap iri hejuru ugarutse ni ngiango kuvugenda niyo twabonye collabo y'abarapere ishobora gutuma n'abarembiste bose batavugwa mu gihugu na kimwe ku kindi yabaye collabo ya Kingi na Bifes. So yarakunzwe cyane ikaba ngiango ari mu rap ya mbere afise views na nyinshi yanakunzwe cyane ashoye kuba inkuru mu gihugu. So ikindi nacyo arangiye uti bana urabona rekoro yanuze ya kimwe ku kindi 2022 nta indi rap yaje kuyikuraho atari Fatima Saraba nyene yagiza gukuraho rekoro ya kimwe ku kindi. So ngitore Kirungo muziki stadiri hari views muri rap utazibona mpaka wewe uje. So ndashimana cyane ncavuga no nimba mwita Kirungo cha rap reka nanje mwenga ndagakura mu indirimbo ariko ari mwenyene mumbwira ko uri Kirungo ajya n'abafana harimo barandi promote nibo bitabira be nanye n'umufana wanje bazi ko indirimbo zanje zose zizi ndabaga muri indirimbo nibo bitabira uri Kirungo hariho ramzi promoter n'umufana wanje to Krista na madame wanje na madamu wawe nibo bitabira uri Kirungo kuri anniversaire yanjye nanjye ariko ndikorera Kirungo bane cyavuga sasa ko mwaje na surprise mwankanze reka nanjye ndagiye surprise gushyamo amajwi yabo kuri Kirungo indirimbo ukuntu ikoze donc uri kurumviriza ni drill ariko drill atari drill yo muri Amerika iri drill ndundi irimo ibikoresho avyikirundi kubera iki buyumvire kijya ciyumviro cyavuye cyo vuga ati hari ama drill menshi mugabo je ngomba nitandukanye n'abandi barapenizane drill y'ikirundi. Ni kubera ko je muziki yanje tegeza kubifisa ikintu gishasha nico kintu cyambe namanirukira mu muziki wanje je muziki wanje wari wo wose ibe ku majambo ku byumviro ndagereza nkana bishasha
sasa ubu nakiye mbona yuko apare y'amajambo ko amashasha reka ndabazanire na beat ndabereka abarundi ko abarundi bafata yuko abajene benshi mu wundi dufata yuko ibintu vy'imico kama vy'iwacu ari by'abatama cyangwa n'abarongozi dufata ko ari by'iwacu so nashatse kubereka yuko no muri ibintu mwirukira by'abanyamerika biboneka ko bigezweho bashobora kubikora ukoresheje akantu ku Burundi kandi bikagenda kujyanye neza ahubwo akabari wakabijya so nashatse kubereka n'abarapere n'abarinzi b'Uburundi bamenye yuko kugira kashe y'iwacu ya kubera ndafise projet yitwa Trabu bisigura tradition rap of Burundi so kugira ngo nk'inzobere muri rap kubera nobandi murapere yoba yarashoboye gutuma rap n'abatama bumviriza kumva na mutama n'abapasteri bumviriza sasa apare yo kurambiramwe ifoko nerekana abantu experience mfise reka ndaberekeye yuko nshobora no kurambiramo no muri beats azana kindi kintu gishasha ya nase ndabereke ko Burundi ufise ibintu byinshi byoshe tutazi utubwiye Trouble nagomba nimba atari banga utubwire iyo projet yawe izotangura ryari izo bimeze gute hazoba harimo bandi cyangwa hazoba ari Mkombozi gusa Trabu yatanguye deje yatanganye na Kirungo ya kubera nanye ni Trabu ni tradition rap umvise umva ko ari rap y'u Burundi atahanje no Isanga ariko kandi kindi nacyo mfise album nzima ndiko ndakora album nzima ya Kirungo ya muri ico gihe abaraperi benshi bazo kwisangamwo ndabona abaraperi benshi bazi kurapa ariko batarashikira imitima y'abarundi kubera ntibakora ibyo abarundi bifuza ya so bose abo ndakeneye kubashira muri Trabu bashire muri Trabu uvuze yuko bose ukeneye kubashira muri Trabu aho by the way akabazo cyo numva no kubaza hari abaraperi benshi bazi kurapa muga batarashikira imitima y'abarundi ndagomba kumenya nko mu baraperi nka batanu bari nga mu Burundi niho mu raperi ushobora kuvuga ati uyu ni miburiburi aregereza kijya kina abarundi bashaka mu Burundi mu raperi amaze je nibaza yuko muri abashasha no muri bose kuva kera hari abantu bana nka ba Passeto di Centre ya zabazorira zarabakoza abarundi hero Big Fizo za mambo aratabura niki abarundi zarabakoze ko zarashitse mu mitima yabo akaba ari wo One City Family zanakaranga muntu nubona ko umuntu si that was hip hop yashike mu mitima y'abarundi cyane ari abantu nka bati Max no barapigiswa hiri ariko barumva abarundi bakumva moya ariko aprenga haza jewe ndagerageza ndabandanyiza aho abandi bari bagejeje ndumvisha abarundi n'abatama ko hip hop ari umudiho w'iwacu hanyuma undi yakurikiye ni zako yoba ari Bface yani we yoba yarakurikiye mu bantu bakoze rap irashikira abarundi aprengaho sindabona nurabona aprengaho kwera abandi bose bakora rap ariko nizo mu muji ahubwo ngo ushobora kumutwara ruguru agenda abantu bamwake nk'umuraperi biragoye ari gihe bamwakira nk'umuntu avuye mu muji bamwake nk'umuraperi ngarabantu bavuye mu Bujumbura baje tugere muri concert ariko nibaze kubera hip hop so araha nibaza yuko sinzi petete ari nabandi we ari undi wokongeramo jewe ushobora gutwara ruguri wanyu ko umunyabujumbura wese avuka ruguri wanyu kabutunda mushikanye umunsi naronsa ndaza kuronka amahera tu n'icyubahiro kubatama biwaje ubona ukongeramo hariho umuraperi bita umwami w'ipoli hariho bita umwami w'ipoli ninde umuraperi yitwa umwami w'ipoli kuva misa na mugenge araririmba afise rap ndundi ndakurikiye umwami w'ipoli nawe ndakurikira nawe ndaza guha link na kingorongoro nawe nyaragerageza na kingorongoro urabona ko ari karazana Fabilova gerageza ariko bado haracari yo swagazi kinyamerika sana donc ivyo Mkombozi ashaka gukuraho zimwe nyene aho nk'uyu urabona nk'uyu mwami w'iporo je nawe nzi ndaza kumukwereka kiganiro sanamu none ushaka kunyereka nanje noje barakweretse ndaza kukwereka kubera utamuzi ni umuraperi mushasha ko arambajije muri bashasha cyangwa muri aba ariko sasa ashaka kuba umushasha aho ugasanga weshari mu isashe
ariko sadukanye wa undi mushasha yasose mu isashi kandi tutwaye na ruguru ya Mkombozi hari indirimbo yiwawe ya R&B ariko anyway muri sanamu ndakunda aribo baje JQ barazi kwandika hariho n'umpeti Munago abo bose Munago afise rap ndundi ariko tunyene ari kintu gikenewe cy'u Burundi ya ariko tunyene bari sawa sana n'ikirundi bacandika neza ya okay nariko ndakubaza hari indirimbo ufise ya R&B Mkombozi n'umuraperi ariko vyagenze gute kugira wiyumvire ukavuga ati je Mkombozi ngoma ndirimba indirimbo ya R&B vyatanguye gute vyakujemo gute nugukomantara narakomana muri rap kuko twebwe iwacu turafise ibitungwa turorora zaza yisugura ikomana cyane yatangura gusora akamoto karaho sasa je muri rap nakakamoto karatanguye gusohoka muri rap so navuga ko reka nkore mvange nunyene ndashobora no gusohora n'izindi sijya zarembi ndafise nk'indirimbo shika 30 zarembi kandi nakoze zanaheze kera kuva 2020 zaheze kera nakoye muri Kenya Uganda Tanzania na kwa istukizi nafise zinazijya nakoze so ariko tunyene apare yuko ndavanga ariko mvuga uti muri rap deja ndubwanyu winjira wese yinjira mu bwa kirungo reka nshireko n'utundi ndabeke ko n'utundi ndadushoboye bijyane imwe ryo kuvuga uti tunyene ndiko ndakora album sinakora album ifite sound imwe reka mvange ariko rap niyo nzira yanje ni nka kujya mu defense ashobora kwinjiza igitego ariko kuzibira ibitego niko kazikiwe ariko igihe yinjiza ya Mkombozi Lucifer uratubwiye byinshi kuri rap yawe kuri kondirimbo urukurakora album ndagomba kumenya bega Mkombozi Lucifer kuvaho ugarukiye mu Burundi wari wamaze imyaka myinshi uri mu mahanga imyaka 6 yose uragarutse mu Burundi uko wasize urafise uko wasize rap ningene yisanze ugarutse kijya gihe rap yari ishushe wasanga abaraperi bari ko barabwirana bari ko radisingana mugabo ugasanga nta nzigo birimo mugabo uko iminsi yagenderagenda ko imyaka yagenderagenda wasanga abaraperi bakabishiramo n'inzigo ugasanga uramudisinze agace bifata nk'inzigo urumva mbega wewe ugishika nikiye kintu cambere wahomatse kuri rap y'u Burundi ugishika ikintu cambere wahomatse kuri rap y'u Burundi ikintu cambere wiyumviriye kuri rap y'u Burundi ukavuga ati no kuyumvira natahuye gusa ko kirungo cyavuze hari avuze mu kirungo tonto hari avuze mu kirungo cyo tuma hakora rap ikaba story nini ya mu gihugu naso hari avuze mu kirungo kuba nashitse nuko na rap itegeza kuza so ubwa mbere ngiyango nari nayitahanye niyo mpamvu mutayumvise nari nayitwaye nisakoshi ubu nagarukanye isakoshi so ubu nayizanye rap urabona ko nari n'ubwa mbere mubona umuraperi azunguruka igihugu kandi akizera akavuga igeni abantu baraza kubera rap so byari ibintu byagake benshi makabatumiwe nashaka kwimvira kore concert wenyine kubera abona umengo yohomba so je nibaza yuko ari ikirungo cyari cyarabuze kandi ubu ni igihe cyo kuzura rap muri kirungo ndavuga yuko nazutse mu mva espere wo gufa so n'urufuratinya gufa nakidatinya Mkombozi uri umuraperi akomeye apa yuko uri umuraperi umuririmbyi akomeye mu Burundi ari umuririmbyi akomeye mu Burundi mugabo ntiturakubona mu bintu ngo Mkombozi ariko yaterana amajambo nanaka ngo tumone ngo Mkombozi ngo ari muri beef nanaka mbega Mkombozi abanye gute n'abaririmbyi bagenzi biye je meze nka wifi y'urusengero rwake na kodi birimo je umuntu wese araba connected je ni inshuti ya bose je inshuti ya bose je ukuntu meze biragoye je ku muntu ashavuza je ugiye mushavuze biragoye ko jewe ari gihe wibaza ko mushavuje ariko je nkagufata nk'umwana neye ko nenda ncara mu kigisubizo ndagutaje
tu biragoye cyo kugira mushavuze kwe nashwanye n'umuntu ya biragoye cyo cyakure sana ubugize iki nje nta kintu na kimwe kuri abana batahuye hari na bamwe bavuga uti reka tumere nka bifi ya kazi ariko abarundi kubera ndabazi neza abarundi mu mico yacu ibintu by'ubuvyara byafashe ingufu mu basambanyi c'est-à-dire abantu bakoresha ubuvyara yuko je uje n'umuvyara wanje je no murongora c'est-à-dire abitwara mu byo kurongorana c'est-à-dire uje n'umuvyara wanje tworyamana simushikanje ariko ubuvyara jewe mu Burundi kwe batakiye mu buvyara umwe bwo gutebuzanya umuntu akubwijambo no kumwishura mukamera nk'abatukanye kumbe nije abavyara mu Burundi ibyo mengo nko bikiyemo cyane niyo mpamvu abarundi muvuze ngo matebuzanya cyashavura c'est-à-dire niyo mpamvu n'amabifu ubona mu Burundi nayo ubuseriye abantu bafitanye bifu n'ubuseriye sibo cyo kuvuga uti ni bifu nyene z'akazi tu nyene kibire nyene nk'abavyara haragira bifu za vrai sasa kubera ndabazi neza nabatahura biragoye sasa je ugira ngo bashire mu mutego wabo so nimere yuko jewe bantu bose notaragiye tubonana turahuza ko umunsi duhuye tuba turi kumwe Mkombozi kuva kuri Mkombozi rusifa gushika kuri Rundi Boy ni cyumviro Mkombozi yazanye Rundi Boy tubona imipira gusa tubona umwambaro gusa mbega Rundi Boy indani muri Rundi Boy nta bindi bintu vyoba birimo nivyo byibi bya trabu ubona nkukura rap umuntu uyumvise Rundi Boy ateza kumva ko n'umuziki wanje uri w'ikirundi uziye mu Burundi c'est-à-dire umujene yo ari indirimbo yanje yitwa Rundi Boy nzoyisohora mu minsi iri imbere mbavuga yuko n'umurundi yanyoye amazi y'ibendera so muri Rundi Boy hari n'umurundi yanyoye amazi y'ibendera y'idarapo ry'u Burundi sa muri ico gihe hari umuziki uyu mwaka novera kindundi n'imitwarari je aho nagiye naca hose mu bihugu byose je nagenda cyamwe abantu bose bambonye cyangwa twabanye ugiye ukabwira ati kuri umurundi bashaka kwakira neza ko bazi yuko narabugendanye n'imico so uko abaririmbyi benshi yo bamaze kuba bakuru hari gihe usanga bakreye amalebo gasanga umuririmbyi avuze ati je naciye muri vyinshi ubu nanje haragize kufasha abandi baririmbyi bega Mkombozi yo bafise uwo mugambi je umugambi wo gufasha abandi baririmbyi wo nsanze ndawufise no kuva kera ariyo ni ntaye nyinshi umva umuririmbyi akakubwira Mkombozi jewe yarandiye studio kera undi akubwira yarandi amashuri undi akubwira yarandi ibi je ndafasha ariko lebo Rundi Boy tuzokorana na lebo ya Rundi Boy ne Rundi Girls na business nyene amasaro ibiyoba bya Rundi Boy umuntu atwaye hanze akavuga uti nkiwa cyo mu Burundi mbombo iki ariko tunyene lebo si bado lebo sishobora kuyikora kubera n'abayikora simbona aho ko bashikana baririmbyi babo nimwe buri batangura kugira ingufu bavuye muri lebo so jewe kweri je lebo biragoye kubera gutunga umwana w'umuntu umuziki dufise ngaha nkanje peteka nivuge jewe bije mfise ndashobora gutunga famille nkitunga nanje ndashobora no gufasha ariko shobora gutunga biragoye kugira ngo ufate umuririmbyi ndamutunge biragoye umuririmbyi kwanza ibyo yambara byo nyene shopping y'umuririmbyi afise umuriyoni n'umukwira video y'umuririmbyi afise 5 millions audio visual afise 5 millions kuduga ntibishoboka na audio ziba zizimvye nkore yiwanje bado promo nkore yiwanje nkore yuyu biragoye no kugira ngo impano y'umuntu ndayizirika ahantu nzomufasha ndamureka kidegenje nkamana mufasha inshoboye muri ico gihe ariko ubukwe biragoye kurabona nanje ndacyamupangaye none uzi gupa ko lebo ikeneye yuko ufata abarinzi ukabashira nk'ahantu mfise nk'inzu yanje biranyorohera ariko ntanga ku kwezi so ubu bado kweri ariko ndonse nka Mutama wavuze ko akunda umuziki wanje agashashira mu inoti muri jewe kweri je no bikora mbere yo kurangiza Mkombozi ni umuntu yaciye mu bintu byinshi yaraciye mu bintu byinshi yiganiriye abarundi wenyene ndagomba
mu kurangiza ubwire umuntu wese yo bari karihebera nimba yo bari karakora umuziki cyangwa mu zindi business umenye nka motivation no mugira ijambo rimwe tu yuko reka namugira abiri nce ndamwongera kujya kabiri ibibazo bimeze nk'amazi ashyushye nk'amarike umuntu ayaguhaye umusabye amazi yo kunywa akacaguha amarike abaguhanye ariko uyahaye umwanya yarahora ukayanywa neza so ibibazo tubiha umwanya ariko tubiha umwanya tuko turondera inyishu ariko twataye kubiha umwanya twamanitse amaboko cyangwa gusenga reka ndababwiza ukuri abarundi twama twirukira gusenga ariko kujya byose byo gusenga bijya ni ibintu by'abafeneya arabanebwe bashaka kwikingira mu Mana Imana izo bikora atashiri kurakora reka ubufeneya yayo niteka ubufeneya ahubwo n'Imana hari igikeneye kwikora bikiye muri twebwe none Imana ishobora guha umugore no kumutera inda niyikora hari ibintu tuza kuba active hari ibintu tuza kuba na uri active so icyambere ni icyo ibibazo babiha umwanya ariko babiha umwanya ariko barondera inyishu hanyuma ikindi nacyo babwira icya kabiri nuko abumenya yuko uri mu bibazo nuko uri mu muriro kandi akazi k'umuriro ni guturira bigize ikijumbu urazigira ugakika umunyota ariko bigize inzahabu ko yicara mu muriro nuko iguma imyeka so ni shwa yawe so atubigira ikijumu cyangwa igira inzahabu so ni shwa yawe nawe bazofata inzira Mkombozi kugira turangize mu gitondo wavyutse gushika ino saha nk'umurape ndagomba tugire nk'ibintu bibuka vyo bavyakubaye ko mu gitondo kuvuga ukivyuka ubishire muri rap ucugira ko na refre uyigire kirungo okay uri kirungo cy'umuziki wacu yoke nabyutse mu gatondo hakiri kare ndarama toto ko yavyutse impore maze kubona ko abyutse impore ndaraba abana nabo sanga nabonyene ebagabo n'amahoro barenda vuga ntireka ngende kwisugutura umunwa simave nukira ababanyi tugiye guhura naho mu kiganiro nuko mumbaza nuze mfuka umunwa barenda winzi no ibyo yera ngaha reka kwana ndabirasiyo mufuko kwimeze neza abana ndabasigire bashobore gusura nanjye mfata urugendo rundi rw'amahoro neza badaye ndafata urugendo ndavuga reka mfata urugendo ndashika muri ville numva Mutima ari mu bitaro ndasimbira mu bitaro aho kuri Tanganyika kuza gushikaho nsanga ibipimo by'indani beko bapima barabo ukuntu amerewe indani dusanga ariko bitoroshe ariko dushima Imana ko akomeye nuko ari sawa Imana dukomeze turavuganira tubatera inkuru ndamubwiye none mugenzi ko dufise conseil muri nondwi ubona byoshoboka vuga amagara si meza giye Mutima vyanse Mkombozi ihangane tugire mu yindi ndwiza kugira ngo byorohe turyohera abanyabubanza n'abanyakayanza nangwe iti nta kibazo reka ngende gukora ibiganiro abo duhura bose ndababwire yuko twaniye concert izoba kandi mu kindi gihe mu yindi ndwi tariki 9 n'itariki 10 kuri icyo gihe ndaza piki makanga sise kuri Black FM na Big turakora ikiganiro twagikora neza abafana bajya ku murongo barahamagara natwe tugeza mu mahoro nje nganca mpura na BITV wambye ko ari Burundi icyo cy'abarundi ijisho ry'abarundi numvise ko ari ijisho ry'abarundi nanjye ndi Burundi kandi afise ijisho cyane ni muri bona sindi hanyuma turacyanga turakora ibiganiro turakoze iganiro gisa n'igiheze naho ncambona umutama wanje ngaha nawe nyene agira hake ari kumwe n'abakobwa babiri nk'umwami Muswati ariko nta kibazo tu yitwa Deo nace ngaha nayigiye nta uri kirungo cy'umuziki wacu Mkombozi asante sana wakoze kubana natwe namwe mwakoze cyane kandi ikiganiro cyabaye cyiza what's up